Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'ibiganiro vyacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba B-Info, abakunzi ba Kodi Empire, mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka tongere tubaramutse, tubahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Nkuko mwamaze kubibona muri studio ntabwo hari umwe, hari abantu babiri nkuko mwe mubibona imbere ya kamera zanyu, munyakira amasanamu zanyu, mwamaze kubona neza yuko ari umusesanguzi tugiye kuyagana cyane ku makuru yazinduye kuri uno munsi. Mvuze amakuru yazinduye kuri uno munsi, muze mwumva yuko ari actuality tugira tubahereze y'umutekano muke ukomeza kurangwa ku butaka bw'igihugu ca Congo. Ndabasabe tubane muri kano kanya gato cyane, hama tubabwire ibyazinduye ndetse nuko naho bigeze kano kanya tuvugana. Ariko imbere ya byose mu nkundire manzi ndamutse umusesanguzi ndamuhe n'ikaze muri kino kiganiro cyakanya gato tugiye kubana. Mbona umusesanguzi ndaguhaye ikaze. Merci beaucoup Kodi the Black. Ego Bakoze ko mikaze. Ego Kananje ndakuramutsa amahoro y'Imana ko yokomeza kubana nawe. Merci beaucoup. Ndamutsa abakozi ba B-Info, B-Info Plus, Kodi Empire. Ego Ikanamwe ndabipfurize ko amahoro y'Imana yobomako. Nuko nta guca hirya nk'umujyi w'igisahira, reka tugiye nta guca hirya reka tugiye ko umujyi w'igisahira. Okay. Umusesanguzi hari amakuru twakiriye ku munsi w'ejo y'integekano canke y'ivyari vyateguye yuko bigomba kubera mu gisagara ca Goma. Bwana musesanguzi, ndetse nuko tutashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo tubivugeko, hari havuze yuko hagomba kuba inama yateguwe na M23 mu gisagara ca Goma, ariko tuza kubona itangazo rya Wazalendo ishishikariza abantu kuguma mu mihana kugira ngo ntibitabe iyo nama, kubera ko ngo uzora mukayitavye ikizomubako ntagire ikintu na kimwe azobaza. Ariko ndazi wamaze gutoza ayo makuru, turashaka kumenya eske iyo nama yabaye mu gisagara ca Goma vyazindiye gute, bimeze gute muri rusange kugira ngo abadukurikirana bamenye actuality y'ibiko biraba muri rusange. Merci beaucoup Kodi kongera kuntiza umwanya. Mu by'ukuri turiko turabona ibintu bidasanzwe biriko birabera ku bakongomani biteye n'ubwoba pe. Ubundi babwirwa ko ari inama bazojamwo, mugabo ntabwo yari inama. Ngira ngo mwese mwarumva ubutumwa abakongomani baguma bacishikanisha kumwangurukana bumenyi, aho bamwe bavuga bati baduhamagariye kuzokwitaba inama, mugabo iyo nama ntituzi bizoyivugirwa. Tuzi ibifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi, twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp: akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293. Kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisasi tugiye kuyagamo nabo. Ntituzi amapoint à l'ordre du jour, ariko je natanibaza yuko kubera bari basimbiye bukuru mu gihugu cy'u Rwanda, donc baba bazana icegeranyo cy'ivyo bari baganiriye. Ubivuze neza Kodi the Black. Mugabe mbere yuko tuza gusobanura ivyavyo, reka tubwire abantu bamenye ivyo ari byo cyane gose. Musanzwe hazindutse hariko haraba umukwabu muri Goma, si Goma gusa, Goma, Bukavu, wanashaka no mu Rwanda hano za Gisenyi na Rubavu, imodoka zari zuzuye ziriko zirapakira abene gihugu b'abanyarwanda babazana kuja kugira manifestation hajya ku cicaro ca MONUSCO kugira ngo basabe ibihano byafatiwe Corneille Nangaa na Joseph Kabila bifutwe, bihanagugwe. Aka karusi kukumva uvuze yuko bagomba kwereka makungu yuko ari abene gihugu b'abakongomani bariko basaba ko ibihano byafatiwe Corneille Nangaa na Joseph Kabila yuko byofutwa. Umugabo urumva bariko babafata ku nguvu, bariko babatwara par force, banazanye n'abanyarwanda kugira ngo baze ku cicaro berekane ko ari abakongomani benshi banse
ijya ngingo bijya bihano bariko baravyamira na mercenaire muri manifestation cyumva abakutsa baza mercenaire so mugabo rero Kodi c'est vrai kuba M23 iriko irakora bino bintu ubundi barabona ko bijya bihano bifise ingaruka mbi cyane bifise ikintu kinini bibicira mu rugamba bariko baragwana nubwo igihe bijya bihano bifatwa abantu bamwe n'abandi bakoma induru bavuga bati nuguhuma amaso amakungu bijya bihano ntaco bigiye gufasha mugabo bene kubifatirwa bamaze kubona yuko bikakaye bamaze kubona yuko hari ico biriko birabononera ni bimwe twavuga rero urugendo rwatwaye Sultan Makenga hamwe na Sematama i Kigali ibyabazindukanyeyo bimwe muri byo biriko biratangura kuja ahabona biriko bitangura kwiserura uti kubera iki mu bisanzwe mu byo bona shaka banarabiye hamwe barabonye yuko ntibikunda ko bobandanya urugamba bagifise abarongozi bari mu bihano bahanywe ntibikunda kuko ibihano bajya abarongozi bahanywe bigira impact ku mihari yabo basanzwe baserukira bigira ingaruka cyangwa inkoresha imvugo bigira inzitizi n'intambamyi ku mihari yabo bigaca byafekta no kubagwanyi bato rero baraharuye bararaba guhindura indongozi bukwi na bukwi byotera icuka muri ijya mihari yabo ivyo tuma abatakaza abasirikare bamwe n'abandi cyangwa banashaka n'aba barongozi bahanywe bakaba boca barema ibindi bice muri ijya mihari kuko batumva biteguriye gukurwa ku butegetsi batumva biteguriye guseda uburongozi bw'ijya mihari bica bituma bavuga bati rero reka dufate iyindi plan dukoreshe abenegihugu abari bo dushira imbere tugende base n'abagira bavyite manifestation yo kwiyamiriza ibihano byafatiwe Joseph Kabila ndetse na Corneille Nanga amakuru mfise nuko wanashaka magingo aya Corneille Nanga na Joseph Kabila bari muri Goma nabo magingo bari mu gisagara bavuga ko bari mu gisagara bagiye bifatikanya n'abandi ntawamenya nimba bagiye kwifatanya n'abandi cyangwa nimba bagiye guplanifia neza kuraba ko ibikorwa biriko biragenda neza mugabo twumve ko mu by'ukuri Afrika irahanzwe Kodi ibi bintu nubwo tubivuga abantu bakabifata minenegwe Afrika irahanzwe Afrika wumve ngo kubwa kagwi ka FPR Inkotanyi kayoboye u Rwanda kakururiye Afrika yose nka kwa kundi shetani yakororerwa mu isi bakavuga ko isi imanukiwe n'umugwanizi mubi urumva kwa kundi bavuga ko isi igushije ishano ibonye ibara Afrika yaragushije ishano Afrika yarabonye ibara kuva aho akagwi ka FPR Inkotanyi kagire ku butegetsi mu Rwanda n'abakozi ba shetani mu buryo bugaragara mu buryo buri direct bakora ibikorwa by'iterabwoba mu buryo buri direct nta nubwo bacikinga gahumbetse umuntu baramwica ku murango izuba riva kandi hakabura icamira hakabura uwamama hakabura gitabara hakabura abasuka mu mabisi raba rero muri izi ntambara ziri muri Kongo izi ntambara bazikururiyemwo ibihugu byose nka byose byo muri Afrika babikwegeye muri izi ntambara zo muri Kongo kandi uraba n'iforo bafise ntibarota bahesha ntibarota bahagarika barondeye inzitwazo zibatuma batoteza abakongomani barondeye inzitwazo zibatuma wanashaka banarondera abaza kubafasha guhonyora ku gakanu abakongomani niyo mpamvu rero ndiko ndavuga nti mw'abantu mwe tudahagurutse ngo tugwanye aya madayimoni yaduteye tuzoza kwibuka kwifuka bwakeye sogo
niwe yavuze ngo dukora dusenga dukora abantu ijya speech ya Sogo ntabwo bayitahura wowe wibaza ko warasaya amademoni yo hakujya Akanyaru ukayamara udasenga bigenze kubitisha amasengesho bisaba ko yakubitisha amasengesho n'amasaso tuje ngo tubarase gusa ni nta kayisite yo ha oya kabisa ariko bwana musesanguzi iyo uri kuravuga yuko ari bihano canke ibijanye n'abategetsi ba M23 canke abashefu muri aba terroriste bagiye barafatirwa ibihano ari naho mpamvu ubona yuko bariko barashiramo inguvu nyinshi kugira ngo haze abene igihugu byerekane ko ari bariko baravyama urashobora kutwibutsa ivyo bihano ku bantu batabizi bihano nyamukuru vyo biriko biratuma abene igihugu canke M23 yishishikarizana kuja mu mabarabara nico nyamukuru tworabira hamwe uyu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda wowe uri kurahomba mu gihe bano bategetsi bari mu bihano merci Cody ubwa mbere ikintu abantu botahora ni giki igihe Joseph Kabila yari president wa Congo uyu Corneille Nangaa niwe yatwara ni seni mu gutegura amatora muri Congo sivyo wumve ko rero kugira ngo Kabila abe yotsinda amatora mu nzira ariyo yose yategerezwa kuba afise 100% umukuru mu gutegura amatora seni kuko d'abord yarasanzwe azi neza ko abakongomani batamukunda kandi batanamushaka kuko benshi bari bamaze kumenya ko uyu Kabila atari umukongomani ari umunyarwanda bari babizi ibyaciye mutuma rero kurondera abakongomani b'ibigwarudubi asomesha akababoreresha ubutunzi akabaho ubutunzi bakaboregwa ku buryo atawundi muntu bashobora kuba boririmba atariwe tari Kabila muri abo bantu Corneille Nangaa yarabayemo Corneille Nangaa ari mu bagwiza tunga ruhegwa Kongo yari ifise wanashaka no mu byatumye Corneille Nangaa aduza ishavu n'umujinya bikamukwegera ugwanko bwo kwanka president Antoine Felix Tshisekedi nuko ibirombe Kabila yari yaramukebeye kugira ngo aze arihereza kugira ngo nkoreshe terme yo kwisumamwo zarakuramo ubufu bw'abana Tshisekedi yabikubisemo ubuhiri avuga ko byose bigomba kuja mu maboko ya leta rero ni kwa kundi abantu batanyugwa mu by'ukuri mu bagwiza tunga babaho muri Afrika Joseph Kabila yararimo kabisa mu bantu bafise ubutunzi Kabila arimo kandi burya na Nangaa nitwo mushira inyuma na Nangaa mu batunzi arimo kuko mu bantu bivye Kongo arimo rero ibihano bafatiwe ni ibihano by'ubutunzi imitungo ya Kabila yararondewe ahiri irafatwa iraseziswa ngira ngo muravyibuka ko na Kagame yagiye muri Tanzania kwambambira Mama Samia Suluhu kugira ngo imitungo Kabila afite muri Tanzania ntayerekane araba ingene iyo mitungo bayikamufura inyegezwa ntize kumenyekana rero bafatiwe ibihano by'ubutunzi kubera ko bakoresha ubutunzi bwabo binafsi mu guha ibigwanisho abakongomani byo kugwanya leta yabo ibi rero bamaze kubona ko bino bihano babifatiwe impinduka zaragaragaye kandi barabona ko mu by'ukuri urugamba batorubandanya ngo barutsinde mu gihe Kabila na Nangaa bagifatiwe ibihano kandi tahura kino kintu ubujya très bientôt barabona n'ibindi bihano ahubwo byongera ku byo basangana niyo mpamvu ubujya abakongoma Kagame n'abacurabwenge biwe bicaye baravuga bati nkamwe tutokoresha bene gihugu kugaragaza ko biyamirije bijya bihano byafatiwe bajya barongozi burya M23 iraza kuduca mu myanya y'intoki urabona ko natwigwaneho bisa byatangiye kubinjiramo se batama yarafatiwe ibihano rero ni kugira ngo n'ibindi bigiye gukoroka nk'imvura kumbure barabe ko byo burizwamo basi
ati ko bayamirije ibya mbere reka tube tubangire gukurura ibindi nk'imvura mugabo barahumba n'inka barazirashe ntaco byatanze abakomeje kwica abo mu bwoko bwabo ntaco byatanze aba bene gihugu bakwegeye mu barabara nibo bibaza ko hari ico biza gutanga noneho byamaze kumenyekana ko babatwaye mu mabarabara ku nguvu atabyo bashaka babatwaye ku nguvu nagira batwaye mu nama oya reka inama yahe twe tuzi ko bagiye mu nama hajemo n'abanyarwanda bavuye ntituziro nimba M23 no mu Rwanda isigaye hakorera abameriseneri ariko bwana musasa ngo twe twari tuzi neza yuko icyatangaje yuko ari inama bahuza n'abashefu bo muri M23 bahamagariwe babatumako bababwira ko bazoza mu nama akore ego mugabo mu byukuri byagaragaye kwari kugira ngo baze mu myigaraga kwanza n'ubugumutsi biriya kugira ngo bashiye mu bugumutsi kugira ngo barabe ko botera impuhwe bogira n'iterabwoba ku miryango mpuzamakungu basi baremerera Amerika ibihano yafatiye bano barongozi ibikure ibyo ntibikunda kabisa nta nabukebo n'ibyifuzo mugabo ibyifuzo by'umuntu ntabwo minsi yose yama bishikako nuko bwana musanguzi abene gihugu baratowe nkuko bivuze mu mpatso abandi barakuwe mu gihugu cy'u Rwanda barazanwe muri Goma ubu tuvugana muri Goma bimeze gute hoba habaye iyo manifestation canke Wazalendo yabiburishije mu nkuko yabisezeranye Wazalendo nta na initiative yarifise kubiburizamo abo gusa Wazalendo yo kumbure yo ibuza bene gihugu kuva mu mazu nuko yarizi ko bashobora kuzibatwara mu mabarabara hama bakabarasa nibyo Wazalendo yibaza ati barabajana bake babarasa hama babarase kugira ngo bavyagirize Wazalendo yariyo mbono ya Wazalendo so kumbura uko byagenze nuko biriko biragenda turaza kubiza ko mu bindi biganiro byo hanyuma tubishikirize abadukurikiranye ubu nta nkuru yimva mugabo tumenyereye abakongomani muri Goma cyane iyo babazanye mu migumuko nk'iyi ku nguvu birangira ahubwo berekanye neza akari ku mutima birangira berekanye ko badakeneye iyo M23 muri iyo myigaragambyo baca bavuga ngo warudiye kwawe reka tubirindire kumbure mu masaha ari imbere twaronka inkuru zimvaho turaza kwivugaho nuko bwana musanguzi urakoze kudushikanaho ino nkuru yo mu gisagara ca Goma kumbure bumvise ko ari suite y'ivyo zo matubashikiriza kandi urumva neza yuko uko ibintu bimeze kano kanya zo kubabwira mu kindi kiganiro unkundi ndagushimira cyane ku kiganiro kigufi cyane dushikirije merci sana Kodi chenze ndongera ashimire cyane mwebwe wese mudukurikirana aho muherereye hose nizera yuko Uwiteka Imana akomeza kubakorera ibintu vyiza turongera mu bindi biganiro vyacu bye bye